jewe rero novuga ntimpanura nk'umuntu iyo babona ati ndiko ndateba yegera umukama genda usenga Imana ukavuga uti Imana wa munsi wanyandikira ko nzogira ku bugeni unyegereze hino wa muntu wantegurira wa mushinga ntaye wantegurira kuko mbaye Yannick ubuze ukeneye uwo muntu uramutwara ukamusabira yamakarita umushaka nko kugira uzorugire rwa rugo gwiza ukayaterura yose kandika ugapapuro kagenda ukayafukama ukavuga uti Imana uzo nk'umugabo amezuka ukabidondera ukazinduka mu gatondo ukabimuhereza na saa sita no ku mugoroba hamuka n'umusaba kurindirana iyo sanga witonze kuko naho wose aragute nimba yakwandikiye kuzogira mariage kuri 37 ans yo musi udashitse ariko ikintu mpora nkunda muri bagiye bene wacu bakoroti ngabe ati mani isaha wari uyizi Imana yo mwijuru mani isaha ni itariki n'iki kibanza wari ubizi kandi ko Imana yari yizi kandi biba ivyo nyene hariho abo mpora mbona basiba mariage mu ndwi hari hasigaye indwi cyangwa ugasanga nyarucamwo ruraciyemo bamaze iminsi bitaba Imana bogize ubugeni muri iyo ndwi kurikiye ni ukuvuga rero ngo Imana yagutegura ahubwo saba Imana kukirindirana ubuntu ukirindire wihanganye ukirindira n'iteka mu gisengera abantu barakuremera ukumva neza na neza umenga urapfuye umenga uri sinzi umenga uramugaye umenga nturi normal iyo ni intambamyi ya mbere umuntu ahura nayo hanyuma iyindi ntambamyi umuntu ahura nayo n'amatentation urabatante n'abantu kabona umuntu araje arakureheje agati yo wandi nuyo mugabo wafukama ugasanga byukuri siwe ego iyo ni intambamyi ya kabiri umuntu ahura nayo iyo urugo rwatevye intambamyi ya gatatu umuntu ahura nayo niyo kwihebura haragera igihe uvuga ati je byose jewe mukama nibaza yuko bashaka no kumutuka mbega ntimukiri kumwe neza n'ubu Yannick yakondagura ibisabisho kuri aho yamamwisenga avuga ati none ga mukama kubera iki jewe uzi ko nkora ubwigoro umugabo iki kintu iyi kado naje ntuyize kikashikire kandi abantu bakakubwira ngo urabereye urugo bakaza babivyonga kandi abasore bakabivuga bari kuri ntore ga yego umugabo ukashaka none gashe ayo majambo yose bavuga kubera ibitandanguka kw'ivyo bintu Amahoro y'Imana abakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima turi kwa Yambonesha kure yacu mukunda ibashikiriza ibiganiro byubaka iteka rya buri wese iteka ridashingiye ku gihagararo cawe ku birupimwa canke uburebure upimwa ariko ryateka rishingiye mbega ni hehe hamwe Imana yatera iteka umuntu ikamurema imwishushanyije ko yamuremeye mw'ishambi rya hega ba muri Edeni hari ryateka rishingiye kwa kagashisho k'Imana Imana yaturemana murabona uno munsi turi kumwe n'abakenyezi baberewe gose kandi mumenyereye ngaha kuri Axia Vibes TV bashajije kandi nizera ko nivyo batuzaniye ari ivyiteka bikomeye gose mvuge ngo biraberewe sinzi reka tubikurikire mu kanya gato mu kiyago tugomba tugiranire Edmo Kwizera nije mwumva ndi nyuma ya kamera aba batumire yacu badukundire basubire batwidondore baduhezagize utwo tuzina twabo batwibutse turabamenyereye ariko kandi mu kubitwibutsa mwoba mudufashije ego ni Imana Jean d'Arc umukutsa kuri Axia Vibes TV ego Mama Ivane ngirango no gishirako ego cyane Jean d'Arc murubatse ego mufisi ibibondo bingahe ibibondo bine abahungu bangahe abakobwa bangahe babiri n'abakobwa babiri ndabaha ikaze ngaha kuri Axia musubire mutuyagire murakoze cyane turi kumwe kandi na Akimana Yannick bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryaje iteka ryacu twese ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye jewe nanje ndubatse fise ibibondo bibiri abasore banyita mama Eriti kaze cyane namwe Yannick mu kiganiro musubire mutuyagire yego murakoze cyane murumva rero ko turi kumwe n'abamama bubatse
uno munsi nifuza ko tuyaga n'aba bamama ku rugo rw'iteka. Tuvuze urugo rw'iteka mwebwe mwoba mwumva iki? Reka aba batumire bacu batuyagire, namwe muri commentaire muraheza muterere ivyiyumviro mutubwire muti urugo rw'iteka rwogenda uko. Mama Héritier, reka duhere kuri mwebwe, urugo rw'iteka rumeze gute? Murakoze Dumo. Urugo rw'iteka ni urugo ruri mu mukama, ni urugo aho umukama ayaga abiwe bakamwumva kandi bakamwumvira, bagaheza bakarangura icyo ababwiye. Urugo rw'iteka ni urugo rurimwo urukundo, urugo rw'iteka ni urugo rurimwo urupfasoni, guhereza abana indero gipfasoni, indero gikiriso. Urugo rw'iteka kuri jewe nuko numva araho rushingiye ku mukama, rushingiye ku indero rukiriso ihabwa abana, rushingiye ku rukundo. Murakoze cyane. Sinzi Jeanne d'Arc nawe ko ari uko abyumva. Ego cyane, Anika aravuze ko rushingiye ku rukundo, rushingiye ku mukama. Nanje canongera ko ari urugo rurimo akanyamuneza. Ahantu ugenda ukahasanga akanyamuneza, ugasanganya akanyamuneza umushinga ntahe waho, ugasangana akanyamuneza ibibondo vyaho, ugasangana akanyamuneza na nyina rugo waho. Aho hantu rero cyumva ko ari urugo rw'iteka, atari vya bindi muga vyo gukina, ariko akanyamuneza handi uranagumva iyo uhashitse. Yego iyo uhashitse aho hantu urumva ubuzima. Yego urugo rw'iteka rero n'urugo haca hongera ko rero n'ivyo Anike yavuze, urugo rutekanye, urugo simbona n'ingene no nkuca ndarubona mugabo sinumva ngene no naruvuga muga ruba ruboneka uhashitse urabona uturugo kwene uturugo n'ukuri n'urugo rw'iteka. Muravuze umvikano, yego hari atari hamwe umugabo avuga, umugore ngo acavuguruza avuga ikintu ubundi akacajanisha hariya, ukagerageza kwegera ico yavuze. Arashobora kuba yavuze ico udatahura, mugabo ntimuce mu busimbira hamwe. Ni rwa rugo ruha akarorero abana banyu, uzorubona urugo rw'iteka, uzobona n'ingene abana baho uzosanga bameze, si babana baranzagurika, niba abana batekanye ubona ko bagendera indero uruntu nyene bavomye ku bavyeyi babo. Urugo rw'iteka rero. Murakoze cyane, muratubwiye muti urugo rw'iteka n'ugo rugo rushingiye ku mukama. Urugo usanga rwuzuye akanyamuneza. N'ubu muri ngaha mugira muti ikiganiro gihera ryari ngo nshike mu rugo. Bamwe wisanga hari amahoro yose, atari kwa rugo rwa rundi umugabo avuga ati jewe n'umunsi ndaterama gushika saa 10 yo mu gatondo usange cakiza yasinziriye. Sugo Yego bitega ni rwa rundi seruga avuga ati naho noje inyuma gatoya kumviriza ibigaye donko kugurondera ivyiyumviro mu bandi bashinga ntahenda nyaruka asanga abana batararyama kugira ngo njyame ndabahezagiye, njyame bambariye umunsi ngena wagenze tuganire. Nugo urugo rw'iteka si rwarundi umugabo ashika abana bose bakaca biruka kuryama no utarafise itiro n'uvyuso ubwo nyene ngo ciruka asubireyo. Yaha ni rwa rugo ahubwo baguma bumva nimba hataha imodoka bumvise klaxon z'ababanyi bakiruka kuraba ko ari papa canke babonye mama wewe mugabo mama kenshi mama urumva ni mama biruka gusangana. Ariko rero ni rwarundi kuri bose bimeze neza nyene. Murakoze cyane. Kugira iryo teka ryameho mu rugo uko biri kose riravomererwa. Anike, twovomerera gute iteka mu rugo kugira ngo ruze gwamara urugo rw'iteka, kuko hari ingo usanga ziryoshe umwanya muto ubundi mwanya zigacika umuriro udahera. Ego urugo rw'iteka nyene baruvomera ni umwumvikano cyambere na mbere, umwumvikano biri hagati ya serugo na yina rugo, umwumvikano nkuko Jeanne yakarayivuga mutabu gusimbira hamwe. Nk'ubu muri nko mu muryango ahantu hari nk'abantu usanga bari nko mu bantu, ugasanga umugabo aravuze nk'ikintu umugore ashiyamuvuguruza. Ugasanga par exemple rihenze nko ku gafaransa akavuga ati femme une femme abanyene mu bantu. Urugo rw'iteka icambere na mbere cyo kuruvomera nuwo mwumvikana. Yego gufatana mu nda, kuko urumva umugabo n'umugore mu rugo babaye batacumvikana, abana hajya barabibona niyo batabibonye baravyiyumvamo, ugasanga barahungabanye. Icambere na mbere cyo kuvomera urugo rw'iteka n'umwumvikana. Yego simbuze urukundo, kuko hajya nk'abatarubaka bibaza ko mu rugo haguma hari igishaba hari igihe gishaba gihari bivanye na mudu muri murona nk'ubu unye hari ibintu byinshi
biduhungabanya ugasanga watonze vyanse wabuze bisi wabuze ingene ugenda wagenda amaguru washitse ku kazi bagushwaniye vyageze nabi watashe nabi ugasanga vraiment mugabo kumva yuko uwo mugenzi wawe muri kumwe agufata mu mugongo ico ni cambere kumvikana ikindi nshaka cyo kuvomereza urugo rw'iteka nuko kurerera abana hamwe abana burya umuvyeyi umwe akubita uwundi akacaza kumuvugira ngo ndekera umwana abana bacavuga nakaradukunda uyundi aratwara nukuvuga umuvyeyi naho aba yahanye umwana wewe uwundi muvyeyi wundi uri contre murekere mico gihano muhanze mwene mu biganiro tuburya naho byagenze gutya je munavyabwira gutya uyo nyene yamuhanya bari wagaruka mukure kuri ca gihano kugira ngo abana babone ati papa na mama bakorera hamwe nuvuga azobaze ati nina cumura kuri papa na mama raniguwe nacumura kuri mama papa ntamvugira nukuvuga kuda harira ku ndero y'abana imbere yabo ico naco kirahambaye mu kuvomera urugo rw'iteka hanyuma ikindi cyo vomeza urugo rw'iteka no gukora burya urugo rw'iteka ruraryoshe ruraberewe n'abavyeyi bakora umwe yaragize nk'Imana akaronka akazi ahantu atonda mu gitondo no ku mugoroba uwundi nawe narondere akandi kantu yokora canke naho yobagumye muhira atunganye apana ko umwe agenda yataha agasanga ibikombe biri mu birato akagenda agasanga uko yabisize ibintu byose niko agarutse bisanga agarutse asanga ntimwoze agarutse asanga ntimwayitekanye urumva ugasanga byaparangaye ifoko uwo wundi yagiye agaruka asanga yisanga muhira yumva ruhutse yumva amerewe neza ico ni cya gatatu ibikorwa ngo gwiteka ruravomerwa n'ibikorwa hanyuma ikindi nokongera ko cyose ncanyuma urugo gwiteka ico ruvomera no gusahiriza abagenzi inshuti kuko urumva nk'umwe mumaze nkajewe maze kubaka urugo barandaba abandi ugasanga nkumara ari idoma yaje ati nashaka uzompagarikira agusaba ngo muhagarikire ko yaba yarabonye ingene witwara mu rugo hanyuma ugaheza nawe ukamushigikira nico ifo yuko ivyo mukora byose bituma hanze batawubacisha mwijisho hanze babemera hanze babuba mu bitara muri make ego biteka govomerwa n'ukubonwa neza hanze hama nukuramira rero kuramira ababikeneye ego ntube mfumbasi umuntu afumbata oya hagize ico waronka agaca umuntu kwiremba akati impembura ukamuhembura canke ukiyumvira ati burya naka yo bari muri difficulties nizi naho toba bikubwiye hajya ari ibintu biboneka urashaka kubona ati burya kubabanyi no musi ntambabura yacanye ukidomora ugafata agasaje ukarungiye ku mwana ati genda kwa naka numbwira ati mama vuze yambu nuko murakoze sinzi ko je natacho yokongerako ego cyane ndacongerako kuvomera urugo rw'iteka nkuko babitubajije ngiye nongera kuvyo Anika avuze harimwo ikiyago hagira urugo rw'iteka kugira ngo ruzoboneke bibanza kubera indani mu rugo abandi bakazogera kubibona mugana mwebwe muvyiyumvamwe ko mubirimwe rero ni ikiyago hagati mu rugo ikiyago gitangura guhera kuri serugo hama nayo na rugo mukaganira mukaja inama ibintu byose mukaganira ivyo mugomba kugira ntibiba ari hahandi umwe wese akora ukwiwe hariho nk'ahantu nahora mbona umugabo akagenda akagura nk'ikibanza ahantu akazorinda agasubira akakigurisha muhira umugore atabimenye cyangwa ugasanga aragiye kurimira ahantu akazabona yatahanye nk'ivyo yimbuye ntiyigeze amenya ko uwo mugabo yigeze arima ivyo rero sivyo vyogira urugo rw'iteka urugo rw'iteka no kugira ikiyago mugapangira imigambi hamwe mukaja inama nkajya umwaka utanguye mugahereza Imana uwo mwaka wose ivyo muzokora hari ibindi biza biraziramo mukaja murabiganira hama ikindi kivomera urugo rw'iteka no gutahurana umva ntituri ijambo ry'Imana riravuga ko n'umweranda acumura n'imiburi burindwi ku munsi rero kugira ico ushobora gukora mugenzi wawe ntikimuhimbare ivyo birabaho cyane rwose je ndibuka hariho inshuti yanje yigeze kugira ubugeni jewe nkiri umukobwa amazeyo ukwezi arambwira ati urugo ntigoroshe nasanze nihuse ati twaje ndafyonda korogate ati nawe akayifyonda hagati ati twapfa ngene umuntu ayifyonda tukavuga ko atari uko bafyonda korogate urumva kuko ari kudatahura kandi bikaba ibintu birebire impamvu yo gutuma abantu batariko baravugana bashavuye cyane kandi bandurukiye kuri korogate ati canke tugapfa ko
jewe mvuga nti amasorori ku meza barare bahanaguye imeza barare bogeje amasorori byose babishize mu kabati kwera amazi arashobora gukama ati naje nkamubwira reka tuzovyoze ejo burije turarusha tibaka tukabipfa n'iminsi gabiri gahera tureko turavugana uko rero ko ari kudatahurana ubundi muragerageza uko mwose abakuriye mu vy'iwabo ubundi agakuru ukwiwe muri ikaroti je nkakurira ruguru anika agakurira kumutanga mugahura mukuze nkubundi yabanike yari umusore nanje nari nk'inkumi nakurira hari imata niyo nakuriye anika agakurira kumurira hamwe rero byanga umva rero nuko gutahura no gusaba inema yo gutahurana hama rero nigisabisha ku mwana iki yabivuga mugasengeranira ku munsi shetani ntiryoherwa n'urugo rw'iteka iguma iteze hajya akajisha irondera nyene utwonye yo canko kugira ngo habe iyo divergence kugira ngo habe uko kutumvikana rero gutahurana kuganira kuyaga kubana hafi mu bikorwa hari ushobora kubura umupfasoni ugasanga ni wowe twabivuze mu kiganiro cyahera ugasanga ibikorwa byose biri ku mutwe wawe ubundi ugasanga ntari karagufasha kenshi bikunda kuba ku bashinga ntari ugasanga uri kubikora wenyine ukacuruha uri umupfasoni wenyine umupfasoni akashitaha ku mugoroba agasanga warushe sawa sawa namwiriwe ntumuha wowe akashibaza ngo wase kumuhamwiriwe kubera umushavuriye kubera bataje ndi mugabo kumba ushavujwe nuko wiruhiye ati babe bimuriro kwa kutumvikana rero nk'ubu gufashanya nk'uwo mushinga ntakaze we nimba uri muri ivyo by'abana byo mu gikoni nahe nawe akaza akabarakinisha abana canke akabakoresha devoir nuko rero kuruvomera ku bana hafi na hafi hama kuba hafi rero y'abana kubaganiriza bagakura abagenzi banyu mukabafatira umwanya nti hariho n'abandi rero baca babicurika umwanya ukaba wabo babiri gusa bakiyamira basohokanye bagiye abana bayaya barababona nyene si bibi kuma nabonye nanika abana oya rego kubigira birakenewe gose cyane mugabo n'abana mukabibuka umwanya munini ko abana aje zose baba badukeneye baradukeneye ari ababebe baradukeneye ariko barabimiyabaga kugira ngo babwire ngena bitwara muri ivyo biringo baradukeneye bamaze gukura kugira ngo tubahe impanuro hama rero kwitwararika kuba image nziza kubera abana umva niyo bazoja kugira ingo muri kazi mu minsi iza twe tuba twazigize twabavyara tukaba image nziza donc tukaba karorero keza kuri bo kugira nabo nibashingura bazovuga ati mama yaragiriye data yaragiriye urumva kwitwara kuti cyose ndiko ndagira hariho uri karandabirako ninakigira nabi nawe azokugira nabi gusuma sinzi ko arisho nibagengira ikindi kiraza mu nyuma nuko nuzonongera ego nahise ikindi kintu nongera ko cyo gituma urugo rw'iteka ruvomerwa n'ikigongo cyane gose hajya mu rugo umushinga ntahe n'umupfasoni bubakanye batagiriranira ikigongo bica byanga kuko ibyo mupfa ntibibura kandi burya gusaba ikigongo biragoye cyane uvuga ngo mushinga nawe wanyagira ikigongo cyangwa mushinga nawe ngo mupfasoni wanyagira ikigongo biragoye hari ngende usanga umuntu ashagira utujeste ukabona ko reka arasaba ikigongwe mugabo birakenewe usaba ikigongo no kugihana mu rugo kugira ngo mushobore kwavansa ivyo muba byabashavuje mu bisige nyuma muri ico kigongo yanika avuze ngire ko nongerako haraho muba mu rugo mugashingira ku kintu bikanka uwogira ikigongo hatavuye mwomwe ngo agira ati jewe asede ikintu atari je nakigize kugira ngo tubandanye neza ikicuka ntikigume ntirirenge uko baravuga bati izuba ntirirenge ugishavuye kugira ngo izuba ntirirenge ngishavuye ukacutera intambwe ukamwandikira uti nukuri kaya kantu kaciyemwo mbabarira ukazohengera ishavu rya mugabanutse ko kamubwira uti burya mugana aho nakubwiye tawo burya bintu nabibona bimeze uko hari naho nawe nyene kubera baba muciriye inzira aca yuguruka ahubwo umenga uramubohoye ego kwivako niko gutahurana navuze ukivako ukavuga uti iki kintu kandi ntiturambire mwisha vugisha vurizana ibintu byinshi ushavuye umwanya munini dirakwibutsa nico yari yaragukoreye mukiri muri fiançailles dirakwibutsa nico yakoze mu gitango rikakwibutsa ahubwo nico azokora ari ya mbere butarama urumva risha ntituriho umwanya mu rugo ntituriho umwanya wumvise utari kurategera ivyo yagize muri umwanya ugishavuye wihangana umurindire ishavu riheze uheze umwegera umubwira uti kandi naho nashaka kuje kumwegera ugasanga biracyaziritse tugenda usaba inema wowe kuvyakira wihanganye nuko rero gutahurana kwengengana kugiranira murakoze cyane bakunzi ba Axia Vibes TV muriko murakurikirana kino kiyago ciza cy'aba bakenyezi bacu ngira ngo wiyumviriye urugo ubayemwo waba wubatse canke utubatse kuko n'abatubatse abenshi babaye mu ngo ubona mu rugo ubayemwo harimwo iteka burya umwe wese arafise uruhara rwiwe kugira ngo urugo rube urugo rw'iteka
ubona hari urugo rw'iteka aho uherereye haragahaze mbega wogira gute kugira ngo wowe kubwiwawe uruhara rw'iwawe ntukuhe kugira ngo urugo rube ugwiteka basi ukagira uti reka ndabikoreje ntirumve ko rutsove ahandi nuko nikiyago ciza turiko turagirana n'aba bakenyezi biteka mubona imbere yacu none bakenyezi bacu beza urugo rw'iteka haraho ruteba iyo rutevye barurindira gute yego urugo rw'iteka iyo rutevye twahereye ku biruranga uruvyo uzojana muri urwo rugo nibyo ntibiza uri mu rugo oya nibyo ugenda uba warakiritivye ucitegurira kurubamwo rero urugo iyo rutevye naho utegereza kugumana n'umukama kuko utagumanye n'umukama uratarika ukava muri champ de vision yiwe ntabagisubira kukubona iyo wagiye nuvuga ikintu ca mbere iyo urugo rutevye nukugumana n'umukama yego ugasenga kuko haca haza ibihuhusi byinshi haza abakubwira ibintu byinshi haza abakwereka byinshi nawe ukabona byinshi ugatangura kubaza ati none bimeze gute abantu mu rubanza uzawumva jewe nubatse nkuze rusa n'ugwatevye naho isaha y'umukama yamariye umukama ugiye mu manza rero ngiye mu manza z'ubugeni hari ikintu cambihira ngo nawe ni ryari abandi bakubatse abatante abantu muba muzinanye nyene mu kibano ubwo hari abo biyumvira ngo bitevye kubwo bugaba bwawe uzamba ngo nawe ni ryari ngo aho wishinga kubenga urabenga nyene none haje utari we uwo wumva ata mugambi wo kubaka afisa no kugutesha umwanya duhaye muri twebwe novuga amashwa turafise ivyo dukunda turafise ibyo dushima ivyo rero urumva niyo uri kurarondera wo muzokubakana urabirondera muri uwo muntu nuvuga haguma haza abantu ukabona ivyo bya bindi urondera ntibirimwe urababenganye umva rashaka ngo aho wishinga kubenga ngo nawe nijya aho kantu rero karanja mu mutwe numva kararuhisha rero icyambere umuntu ategereza kugira arindiriye urwo rugo nukugumana n'umukama icya kabiri nukuguma ukiritiva muri wewe ivyo bintu kuko urumva ufise iyo programme uvuga ati ejo canke hirya ejo ushobora kugenda none ni nabo mu mama nzokwifata gute ife kuzuraraba aba mama bifata gute umwana bamurera gute kwazuraja kwarama kamenya nyene boza umwana nyene bagira ukitegura nyene nkuko uvuga uti ejo canke hirya yejo nzogenda nuvuga ibintu bibiri je njo novuga umuntu yogira arindira urwo rugo rw'iteka icambere no kugumana n'Imana hama ica kabiri no kwitegura ukihindero ajye umuntu abavyego barakurera mugabo nawe yose afanaje ugenda bivanye n'ivyo ubona hirya no hino niki indero ugenda uriyongerera kakana nukubandanya wirera kugira ngo urwo rugo ni warushikamwe ivya bindi ntuvyigirayo nivyo ugenda ujanye bavuga muri Bible ngo qui trouve une femme trouve le bonheur nuvuga turagenda mu rugo turonderayo bonheur mugabo ntayihari Sasa ivuze mu kiganiro gishize ntayihari bonheur nitwe bwenyene rero genda urakiritiva ukuntu uzoba bonheur muri urwo rugo ntibiza ari ukurucitsemwo n'ibintu ugenda ujaye murakoze cyane rero nanje ngize ico no bivuga ko burya Edmonani urugo ntiruteba urugo ntiruteba kubera naho hari igihe twita muziko tukagomba kururondera ku nguvu ukagomba kwizingitira kuri uwo muntu ukagomba kumengo wo press ubonye wese canke wo kwakira ubonye wese ariko Jesu uko Imana yaramfashije ndatahura ndabona yuko atari uko bimeze ariko naje nabibonye jewe nawe niga mvuka ruguru ndiga mu interna hama ndegira amahirwe yo kuza kuba kubavukanye banje ni Bujumbura nshikira muri groupe y'abana bavukanye Bujumbura ahejeje imanite we wababona ko acarongoga kuvuga abayiheje afise 18 19 ataciye arongoga ku myaka 20 yabari umuhero kuri we akaca atangura donc ukabona ko ari karagira kandi naje urumva yo ntagira amahirwe yo kugenda kwiga muri Université du Grand Lac hama nkaja muri coordination catholique interuniversitaire tugahurira n'umusaserodoti yarariyo nukuri Imana imuhezagira hari hose Imana imuhezagira yaratwigisha kwihagararako
akavuga ati ntacyo mutanguranwa kuko ntaho vyanditswe ko umuntu ategerezwa kurongora. Mbega nta muntu murabona atarongorwa kandi ari mwiza. Nta muntu murabona atarongorwa kandi afise n'ingeso nziza. Nta muntu murabona atarongorwa ari mwiza afise ingeso nziza afise akwije ibintu byose ukabona ko umuntu yari umugeni mbwa ntarongorwa. Rero hariho abandi baca bagenda bagakoresha ingufu zose bafise mbwe ingufu z'uyu mubiri akihatira ku muntu niba abandi bashikaye bikaca bibomoka. Twebwe rero twigisha kwihagarara ko mu mukama. Bavuga ati nimba ari uwawe uwo muntu ntazoja akaba atari uwawe naho yogukoresha wumva hariho abaca bitwaza ibidashoboka byose wowe yaratwigisha kwihagarara. Jewe rero novuga ntanura nk'umuntu iyo babona ati ndiko ndateba yegera umukama genda usenga Imana ukavuga uti Imana wa munsi wanyandikira ko nzogira ku bugeni ubunyegereze hino wa muntu wantegurira wa mushinga ntaye wantegurira kuko mbaye Yanike ubuze ukeneye uwo muntu uramutwara ukamusabira ya makarita umushaka nko kugira uzorugire rwa rugo rwiza ukayaterura yose kayandika ku gapapuro kagenda ukayafukama ukavuga uti Imana uzo nk'umugabo amezuka ukabidondera ukazinduka mu gatondo ukabimuhereza na saa sita no ku mugoroba hamuka n'umusaba kurindirana iyo sanga witonze kuko naho wosara gute nimba yo kwandikiye kuzogira mariage kuri 37 ans yo munsi udashitse ariko ikintu mpora nkunda muri bagiye bene wacu bakoroti bavuga ati mani isaha wari uyizi Imana yo mwijuru mani isani itariki n'iki kibanza wari ubizi kandi koko Imana yari kandi biba ivyo nyene. Hariho abo mpora mbona basiba mariage mu ndwi hari hasigaye indwi cyangwa ugasanga nyarucamwo ruraciyemo amazi imisi bitaba Imana bogize ubugeni muri iyo ndwi kurikiye. Ni ukuvuga rero ngo ico Imana yagutegura ahubwo saba Imana kukirindirana ubuntu ukirindire wihanganye ukirindira n'iteka aha mu gisengero ntiduforce ntitugire ku mwana ikayambwira ya majambo y'abantu kandi arabaho n'ukuri barakuremera wowe nyene ugatinda ukabura niyo utaha. Duhereye ku bavyeyi batuvyaye inshuti abagenzi societe dukoreramo hahandi wumva wowe nyene wishisha ukavuga uti Imana nambaje ntarukondi ukanagomba no kuyituka rero ico novuga koba ukubishira mu bintu y'umukama ukabisengera gose ukamenya ico urindiriye kandi ukamenya ko ico kintu kitaba ku nguvu birashobora gushika bigateba canke naho Imana ikaba yanditse ko izogukoresha uri umuseribateri gutyo nyene byose rero ugasaba uti Imana ico wanyanditseko nko kukirindira n'ibihanganye kandi uzompe kukibamwo ndangura ishaka ryawe. Ivyo rero utabishobozwa na mutima mweranda ni igikorwa kitoroshe usaba mutima mweranda ko agumana nawe abemera umuvyeyi Bikira Mariya ko adukandira kwishira mu mutama nawe ukamusaba ko yokwama gutwarira ico gisabisho nk'ishikanwa ku muhungu wiwe Yesu Kristo kugira ngo aguma kigusabira bikunde. Yanike mwavuze yuko namwe mwatevye kuja mu rugo intambamyi mwarahuye nazo kandi atari nke mbega mwozidusabikaniriza mbeho mwagiye muragwana nazo gute? Ego intambamyi ya mbere nayivuze nijya yuko abantu barakuremera ukumva neza na neza umenga urapfuye umenga uri sinzi umenga uramugaye umenga nturi normal. Iyo ni intambamyi ya mbere umuntu ahura nayo. Hanyuma iyindi ntambamyi umuntu ahura nayo n'amatentation urabatante n'abantu kabona umuntu araje arakureheje agati yo waundi nuyo mugabo wafukama ugasenga ugasanga byukuri siwe ego iyo ni intambamyi ya kabiri umuntu ahura nayo iyo urugo rwatevye. Intambamyi ya gatatu umuntu ahura nayo ni yo kwihebura haragera igihe uvuga ati ibyo byose jewe mukama nibaza yuko bashaka no kumutuka mbega ntimukiri kumwe neza nk'umwami ike yakondagura ibisabisho kuri aho yamamwisenga avuga ati none ga mukama kubera iki jewe uzi ko nkora ubwigoro nk'ubu mugabo iki kintu iyi kado naje ntuyiretse kikashikire kandi n'abantu bakakubwira ngo urabereye urugo bakaza babivyonga kandi n'abasore bakabivuga bari kuri ntore ga mugabo ukashaka none gashe ayo majambo yose bavuga ko ibitandanguka kw'ivyo bintu. Iyo ni intambamyi ya gatatu. Intambamyi ya kane umuntu agira nka jewe urumva nawe narakora deja nagize mariage nkora ubu ufise amahera urumva urimbuye ati none gabasha ikirori rero
ndavyibuka ko twara tuzinduka tugiye mu nama y'ubutumwa bw'abana tugatururira ku kiyaga ego ikirori kiraryoha kandi kiradetanda mugabo rero kiciye kijamwo shitani arigiye ciza ikavyiva yangamwo ikacivyica ugasanga ugira tendance yo kuba muri ca kirori kubera ubufise n'amafaranga ndavuga ati ivyo byose nagira ikirori ngandi sinzobwo duhurirayo nizo tentation umuntu agira mugabo ico ngumashibikirako nukugumana n'umukama yego cyane uri kumwe n'umukama uragwa ukavyuka mukagenda mukaesho bumva aguma kugumije nawe kujya kumwana nyene ugafata ukuboko k'umuvyeyi mugatambuka mugatsinda mugashika murakoze cyane mu gusozera impanuro ku bakirindiriye ndahera wewe kuri wowe nyene Anike impanuro ku bakirindiriye niza jewe cyambere na mbere no kuyadresa ku bavyeyi nashisha na jewe nisho abavyeyi bafise abana bakirindiriye ingo nukuri babafate mu mugongo ntihagire umuvyeyi aza arabwira umwana wiwe ngo abuze yude una kare ngo rumva akamucumita kandi ngo uzogenda ryari mbega bimeze gute ugasanga ukuye mu umutima nico gituma hariho abana bacagira do mauvais choix yego ugasanga agize choix mbi kubera pression ariko ategwa n'abavyeyi cyangwa ategwa n'abatante abantu nyene bo mu muryango ba hafi aba bakorana abo bana bo basangiye imigwi ico kintu vraiment hakaba ari umugurimwe ukabura umuvyeyi hariho umwana akirindiriye urugo n'umutere pression mushigikire musabire nka jewe mama yarambajije ati ndakubaza ikibazo yaratse uzogira ubugeni canke wabivuye mati kugira ati nukugira ko je mama beba nta pression nteye uso munsi yarambaje ati kugira numve ibyo ndiko ndasengera ko no hindura ati ndashaka kuvuga ndiko ndasengera urugo mugabo barahinduye atari byo urimwe ati kugira numve ngene nguma no oriente gisabisho uzogira ubugeni ndabanje no kuri muri planet wanje ubugeni burimwe ikintu mama yakoze yaciye atanga ati ubu rero je kubwo kwemera ko mama wanje mva mafise kwemera kwinshi ati kubwo kwemera kuba Bikira Mariya yabwira aba yanjiri badusomera dimanche ati yashagenda abwira abasuku ati icaza kubabwira cose muragikora yaciye atangura kugura amasafuriya aragura amashuka aragura amasahani najeje managiye mu rugo atakintu nta kintu naguze nta bintu byinshi naguze mama yari yarabiguze yabyita ngo gutera ubwo bukumye kandi kuri yarabutera asana guteroriza kuko najewe rero ndatangura ndaje muri mood rero y'ubugeni nawe uratangura kubutera ubwoba umuntu yabutera ubwoba ni Jane bakunzi ba Axia Vibes TV Jane ni marene waje yarambwira ati ngurira tugende gusenga nkambwira ati Jane nukuri genda usenge wowe ni mufisi mwete tugende senga ati urankundiye je nje gusenga ati genda usenge ajanga ati rero kandi kuva kera vama tukira abanyeshuri atari by'ubugeni jewe ndashya muri gahunda turamubwira nti wowe genda usenge musi nagize mariage nzokugira marene tubigira gutyo nk'inkuru rero baragenda basenga kandi jo sisi ko yavuze ibisabisho byinshi cyane uri narasenze kandi Imana arasenga hama rero ndiko ndategura ubugenda mbwa ati Jane ya gahunda ati gahunda none nturi marene ati tubandi urabishimitse yego none rero ico nisho shaka gushimikira ko abantu muri hafi y'umuntu atara akirindira urugo ntimumutere pression ni mu musengere ni mu muyagisha ashobora kuba afise intambamye ni mu muyagishe ashoboye kubayagira mu muyagisha mbwa atace babwiye ni muhore mwebwe ni mubibwire umukama hama kuba kirindiriye n'ibyo twagiye turavuga nibaza ko tutobisubiramo nagume mu mukama guma mu mukama muntu kirindiriye urugo guma mu mukama hanyuma wiforme nk'umuntu nyene aritegurira kuzoja ahantu wiforme kuko ntubimenya ugeze mu rugo oya ugenda ubizi mbere kuri ico uvuze uti haraho uwo muntu aba afise intambamye nibutse umupfasoni twamye turayaga ryari duhuye aje kundamutsa ashambira ati jewe burya ubugeni nari narabuhevye ati je nakuze ndi umwana w'ikinege papa yapfuye nkiri muto cyane nta nuwo nzi ngenasa ati ndabona ko uvyo kubaka ari gupfakara ati ndabona ko mama yavyaye ndi umwe ntegerezwa kuba hafi ya mama uko bishoboka byose ati je nshira mu mutwe ko ntegerezwa kwiga amashure menshi ashoboka kugira ngo nzogura inzi ni Bujumbura cyo nkura mama ruguru ndamuzane tubane twibere muri ubwo buzima
ati hama narabona n'abagabo baba banyu bafata n'ababagore ati rero nari nzi ko umugabo bwa mbere bwacapfa ugaca usigara wenyene ati canke naho uwo mugabo akaza kwanka mama ati kandi mama ari we mfise wenyene kuri inosi ati canke nkasanga nkafata k'umugabo donc yafata umugabo ntiyamufata cyarafata umugore aravuga ati jewe ntegerezwa kwigahama nkafata mama wanje irigiye kumwe aragenda abwira mama wiwe yaronse diplome yahejeje universite ati mama ngomba ndakwiyagira ati naronse amanota meza cyane muri shuri ati wabibonye ati rero ikintu ngiye gukora ngomba mpige hasi hejuru ngena nja kubandanya yandi menshi hanze birazo shinzana ibifaranga byinshi ati none ga mwana ivyo kubaha ivyo ntari bizopfa bivuyemo ndamukankamira gose atucara turi kararira tarambira yuko ntarongo wazoca yiyahura kumunezero wiwe donc umunezero je nagomba kumuzanira wifaranga si wo muvyeyi we yarakeneye ati yambwiye ati umunezero wenda gushakamo nukumubona abana ntavyara wa mugabo ntabona we wanje uzobona umugabo wawe ariko aragukimbagiza bya bibondo biriko biranyambira biruka dukina ati niwo munezero rero ati ni uzoza gufuta bwa bufakare bwanje bwa kare ni uzoza gufuta bya bibondo nagize rero nkuye kuri iki vuduti nukubayagisha kuko araba bagize intambara uherwo nyene uwo mukobwa yambwiye ati hagize umpunga nyegera kumvugisha gusa na yawe ati naraturikisha intwenga imwe mbi yagasu ati uwo ari wewe simbwa guhera ico gena cyo ntangura kuza ahubwo ndaraba no wahora nyandikira ndamwishura ati ndamwandikira ijoro ryiza ndigenza nyene ati nta minsi yaciye naciye ngira ubugeni ico rero cari kimwe rero nanje ico noterera abo bantu ni cya kindi nigera kuvuga kare gusaba Imana ikagutekanya hama ikaguha kurindira ivyonye ukarindirana isaha y'Imana utekanye hama burya Imana turayisaba kandi Imana yacu ni Imana yumva kandi yishura nabivuze nukuyisaba ukayereka uwo muntu ukeneye ukayereka mbaye yanike ugakankamira ubwo bukumucishije mu mukama ukayereka ko ico cyifuzo gifise ego je ndazi ko nahora mvuduka muhira nkagenda muri Mosiyo nkaja kudondagura uwo tuzokubakana nkeneye uko ameze kandi nukuri ndakenguruka Imana yo mwijuru yarakoze byo nayisavye ku mushinga ntaye wanje yarabimpaye Imana ni nahazwe kenguruka amen amen wundi wese kandi ikindi nabonye donc precieux sinzi ngana no kuvuga mu Kirundi abagenzi donc abagenzi ugenderamo equipe barakubwira bose twebwe Jeff Senaka wewe guma muri ivyo bisabisho bya uzorigwamwo ariko musore ntiwomwemera genda muryamana gutera inda ya gutera inda zoca gutwara nta kundi azokubwira uzoca umusarirako ivyo byose ashobora gutera iyo nda ukayimaramarana ntagutware ukayitahana muhiri wanyu ugasanga uteye izindi ngorane umuryango naho yo gutwara bazi bayabaye mbi yego bazi bayabaye mbi hari gihe usanga butubatse neza yego nahaguma kakujambagira ati wewe yo batakuntera jewe ntibihara aravuga turabizi ngana byagenze twari twanyoye bijya bintu vyitayemo none wacyuza nta rukundo yari nawe wendaye nagutwaye kungu rero kugira ngo twirinde ibyo dushikire gwa ruko twavuga hari imbere gwiteka ruri mu kiyago ruri mu bususuru bw'urukundo nukurindira ugasenga Imana ikakuzanira wa wundi ukora atari umwomekerano atari uwagiye kubaza abafumu atari uwagiye kubaza ugatekana muri wewe ngaho ivyo rero byose ngo mangaruka hahandi usaba imwe mukavuga uti mukama shoboza fasha ntekanya muri jewe ugatekana hamuke ukirinda bo wumva bataribo hajya na groupe tugenderamo rero mbwiriye ko mbwira aba bana bageze izi nkumi nyene zigeze kureshwa no kuri hajya kugendera muri mu migwi isenga ikintu je ndazi ko cyamfashije cyane cyaramfashije ubundi wosanga watakaye ariko ugiriye muri iyo migwi isenga bafite ivyiyumviro vy'Imana bafite ivyiyumviro vyiza si bose ntihabura abinyegezamwo nabone bakinyegezamwo kugira ngo azoshobore gushikira wa mukirisu neza mugabo benshi nukuri abari beza dushobozwa rero niyo Mana yo mwijuru nikuguma dupfukamye tubisaba hama nkuko Anike yabivuze twebwe abavyeyi tukabisabira abana bacu kuva bakiri batonya tukazobarerera muri iryo banga kubarereramo no kubarera muri yandero umuntu ukamurera umufasha kuba umwigeme witonda nabo bazomubona akabibona kare kuvuga ngo wotevye ngo ntibabaye ntibiba byabayemo mugabo no kugira byose vyiza hama mukama kazokorera kuri ivyo agaheza agira uwo muntu iteka turisangire murakoze cyane bakenyezi bacu beza ku mpanuro mutanze reka dutere tugana ku musozo wa kino
kiganiro. Anike, akajambo wotekerera abakunzi ba Axia Vibes TV bariko barakurikirana kino kiyago cacu ko barakahe. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese, tugira iteka. Bakenyezi beza, gira iteka. Bigeme, gira iteka. Iteka niryo rigira umuntu nyamuntu. Rero waba uri umuyabaga, waba uri inkumi iriko irakura, waba uri umuvyeyi, hariko hari abo usanga barabaye abavyeyi bari muhira, baravyariye muhira iwabo, murindiriye urugo rwiza, ni mururonderane iteka. Ego, murakoze cyane. Jeanne, nawe akajambo sozererako. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe. Ico nosozerera ko nsaba abakunzi ba Axia Vibes TV nuko nk'ubu urashobora kumva iki kiganiro canke kiriya ukavuga uti nanje mu byo nabayemwo iyi ntahe yanje yofasha abantu. Urahawe ikaze rero kuri Axia Vibes TV, uduhe bagire sabone, baturondere, baduhe ikiganiro. Twebwe ihangiro ryacu kuri Axia Vibes TV nuko duha iteka umuntu wari we wese. Nukuvuga rero ashobora kuvuga nk'ikiganiro ukaza ukagira témoignage, iyo témoignage ikazofasha abandi bantu benshi. Nkuba yiyugaraniye muri kiriya kumva ati kumbe bijya birabaho, bigaheza bikamufasha kugira ngo yubake iteka ryiwe. Murakoze. Nibibagiye no kugira ama commentaire kuri ibi twavuze, kuko umwe arashaka kuvuga ati bijya bintu wavuze shaka umenga jewe j'ai un avis contraire. Aya ma avis contraire niyo yubaka. Yego, agiye hamwe n'ayandi acatora ikintu kizima ki. Umwe akexposa ses idées, undi akexposa ses idées, karaba nyene muhurira hagati mugabo nyene ivyuriro bidiverge n'ibyo byubaka. None bakunzi ba Axia Vibes TV, abonnez-vous, commentez, partagez. Commentaire twababwiye yuko tuzifuza iwanyu namwe kugira ngo mugire ico muterereye, bazoheza bagaruke babishire ku mugaragaro kumbure basesangure kuri commentaire yagizwe kuri commentaire tugira ico tifuza. Akaba ari no ngaha rero duciye dusozerera kino kiyago cacu ciza twariko dushikirizwa na bano bakenyezi beza mubona abari imbere yacu. Mu gusozera nibasubire batwidondora. Jewe nitwa Madame Akimana Anike. Ego, mwakoze kutuyagira Anike. Nanje ni Nemeyimana Jean d'Arc. Mwakoze kuduha akanya mukatuyagira Jeanne. Tuzogaruka n'ubundi. Mwakoze cyane. Edmo kwizera ku bwa Axia Vibes TV, ndabifurize kubandanya mururanirwa. Naje bugena natewe iteka ryo kuza kwifadikanya n'aba bakenyezi, ntimushobora kwibaza ingene mpimbawe na kino kiyago batuyagiye. Bye bye. Ndaberewe ku mutima kuko muranyagiye byinshi kandi mpejeje kwiga. Ibi naje ndubatse naho mu mwidondoro nabishizemwo, nzogerageza ndabe ko novomera za mpanuro baduha zingene twovomera urugo rw'iteka. Ngiye kugerageza nshiremwe agatege kugira ngo urugo rwanje rushishikare kuba urugo rw'iteka. Gira iteka rero aho muri hose. Bye bye. Bye bye.